turi ngaha kugira ngo nk'uko mubizi mu gihugu cacu hariho itegeko yuko ku mwaka duhimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Imbere y'umunsi mukuru w'amakomine harabaho umunsi wo gufashanya, journée de la solidarité locale. Rero muri komine Mukaza twatanguye kuwitegurira uno munsi ku munsi wa gatatu niho twatanguye kwegeranya ibyo tuzofashisha bantahonikora bacu, ibyo tuzofashisha ababikeneye. Rero uwo munsi umuntu wese atanga ico afise, atanga ico umutima wiwe wamubwiye gutanga. Nta tegeko ririmwo ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Nimba ari amafaranga, nimba ari impuzu, ari ibikoresho vyo mu nzu, ari ibase, ari indobo, ari ivyo vyose turafise abantu babikeneye. No kuvuga ngo umwe wese atanga ico umutima wiwe wamutumye gutanga kandi atanga ico ashoboye. Nta tegeko na rimwe rihari ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Uwo munsi rero tuzoheraheza ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kw'indwi. Uti muzowuherahereza hehe? Tuzowuherahereza mu giteramo tuzogirira kuri Boulevard de Lupona. Boulevard de Lupona hajya juste imbere ya stade Intwari. Tuzotangura isaha 8 kugira ngo umuntu wese ashobora kuza aho hantu, hugururiwe umuntu wari we wese. N'ushobora kuronka ico aterera atashoboye kugiterera muri iyi minsi nababariye guhera uyu munsi, azoza abizanye aho kuri stade, imbere ya stade Intwari kuri Boulevard de l'Indépendance. Uwo munsi nyene tuzoba dufise umushitsi w'iteka, mubona turi kumwe ngaha, mumenyereye Muhimbare, azoba yaramutse aza guteramisha abantu. Zoba ari ibintu biryoshe cane. Tuzohimbaza Imana gose twibuka abatishoboye bacu, twibuka bantahonikora bacu. Ku civugo tuvuga tuti bafashirize aho bari. Turabona cane ngaha muri komine Mukaza abantu mwibarabara baza gusaba, ukabona ubundi abantu babahereza amafaranga. Turamaze gutohoza tugasanga hariho nabo baja gukura mu yandi mazone canke mu yandi makomine kubera bafise ubumuga kanaka, bakabazana kubasabisha hajya mu gisagara hagati. Rero turafise ibigo bitandukanye, eka mbere turafise n'abantahonikora batandukanye bari mu mihana, abatishoboye. N'akaryo keza rero ko kubashikako, n'akaryo keza ko kubagarukirako kugira ngo by'ukuri natwe tugire ico dukoze. Murazi ko gutanga bitanga umugisha, kandi by'ukuri Imana irakunda umuntu afise umutima utanga, umuntu afise umutima ufasha. Duhamagarira abantu bose, amashengero, amabanki, ama-assurance, abantu mwese, ama-association, kugira ngo by'ukuri uwo munsi mudushigikire. Mushigikire komine kugira ngo
dushike kuri ba ntahonikora bacu, dushike ku batishoboye bacu, kandi ndazi ko bizogenda neza. Natwe twisanze muri iyi si ata kintu kinini dufise, kandi uruhara runini rw'ibintu twita ko twaronse si uko twakoze cyane gusumba abandi, si uko benshi muri twebwe tuva mu miryango ikize. Natwe twagize abantu badufata ukuboko baradufasha. Dushitse aha hantu uyu munsi kubera abantu bemeye kugira ico batanga kugira ngo dushobore kugira aho twishikanye mu buzima bwacu. Ari nayo mpamvu kuba hari abadufashe mu mugongo natwe tudakwiye kuvyibagira ngo twibagire natwe kugira abo duterereye, tugira ico duterera mu buzima bwabo kugira ngo nabo bashobore kugera aho bageze. Uyu munsi umwe wese tumuhaye mikro ngo ashobore kuvuga, twese dufise intahe z'abantu twavuga ngo iyo ntabona naka simba narize ntahe z'ishure. Ndazi muri twebwe hari n'abantu bashobora kuba barabaye mw'ibarabara nk'uko bariko barabivuga. Murazi mw'ibarabara ukuntu haryana n'ubwo abantu batwagwamo n'impamvu zitandukanye. Rero simvuga abo turi kumwe ngaha gusa, ahubwo mvuga n'abariko baradukurikirana. Ni ukuri twese turabizi mu nzu zacu ntituba twibitse ku ikintu kimwe, turisigariza. Reka ku munsi wa gatanu itariki 31 abarundi n'abarundikazi umuntu wese ashobora gushika mu kibanza bizoberamo. Uhereye umunsi uri kurumva ubu butumwa, ugende mu nzu yawe cyangwa ubaze Mutima Mweranda wumve ikintu ushobora guterera. Gutanga biba bisa nkaho umuntu ataye, ariko ni imbuto umuntu ateragira, kandi iyo umuntu abivye ntashoka abona ivyo yateye ako kanya, ararindira bikamera hama bikazomugarukira. Ushobora kwibwira uti jewe nkunda gufasha umuntu ariko ndamwihereye mu minwe, ariko igikorwa kiriko gikorwa n'igihugu. Imfashanyo umuntu wese azozana ndizera ko izoshikira abo yageneye guhabwa kandi izobagirira umumaro, kandi ni igikorwa c'Imana tugomba dukore kizotugirira umumaro twese. Rero ntarondogoye ndahamagarira umuntu wese ariko araturaba, si ngombwa utanga amafaranga, haba amashirahamwe, haba amashengero, haba abanyempano. Ku ruhande rwanje hambavu y'ibyo nzozana bigaragara, naravuze ngo kuva ari igikorwa cyo gufasha abatishoboye, nanje ndemeye gutanga impano yanje kugira ngo izifashe muri ico gikorwa kigende neza.